Kansubire ndabaramutse mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ni umwanya w'amakuru agezeko ariko aragarukako cane irya nino, aho tugaruka kuba biriko biravugwa cane mu birabana politike, mu mutekano, mu birabana n'agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyose muba mwanyegejwe biba biriko biragarukwako cane. Twabandanije kubabwira ibijanye n'impinduka zikomeye cane ziriko ziraba mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho impinduka zikomeye ku munsi w'ejo zabaye mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hakaba habaye izindi mpinduka aho uwari urongoye Obuha kuri ubu ngubu yahejeje gukurwa mu mabanga. Kuri ubu ngubu hakaba hari n'andi makuru menshi ariko aragarukwako cane ku mpinduka zibandanije kuba mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo hari abategetsi benshi kuri ubu ngubu baba bagiye gukurwa. Ni mu gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027 atari kuvugwa ko rumwe na bamwe mu basendede FDD. Ndayishimiye muri kino gihe yisize urwaga. Muri ano makuru turaza kuheza ivyatangajwe na bamwe mu bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD, bavuga yuko muri ino minsi Ndayishimiye yoba ariko arakora ibintu atabanje kwiyumvira, bivanye nuko babona ivyo ariko arakora ari ibintu bivugwa yuko ari ingingo ziriko ziragenda zirafatwa giturumbuka kandi ingingo zitabanje kwiyumvirwa. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri zuguru mu bihangange vya CNDD FDD. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ko Thierry Katimoya niwe agiye gusubirira umushikiranganje Gabi Bugaga muri Seni aherutse kwicwa. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko turabire hamwe n'andi makuru menshi cane ariko aravugwa cane. Twari twababwiye inkuru y'ibogozwa rya Leonidas yahora arongoye Obuha, aho kuri ubu ngubu yasubirijwe mu mabanga yo kuba ari wenyine komiseri wa Obuha, aho hari vyinshi mu binyegezwa twajeje kumenya kuwamusubiriye Dieudonné Nkunzimana. Byose nyine tugiye kubigaruka ko mu buryo bw'idonido twabiguteguriye. Bo bataravyonda kuri sabone canke subscribe wafyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi dushikiriza zo mu mbere bashikirwa navyo. Thierry Katimoya niwe agiye gusubirira Gabi Bugaga muri Seni. Inama nkenguzamateka ibisabwe na Perezida Ndayishimiye yarayemeje ko Thierry Katimoya agiye kuba umukomiseri wa Seni ajejwe ububiko n'amasoko, commissaire chargé de la logistique et des approvisionnements. Muri ayo mabanga Thierry Katimoya asubiriye umuhisi Gabi Bugaga aherutse kugandagurwa, naho yari yabaye umushikiranganje muri Myandagaro mwaka wa 2025. Gabi Bugaga ntiyari bwasubirizwe muri Seni, ntawuzi impamvu bishobotse kumusubiriza ari uko yishwe. Thierry Katimoya yamenyekanye cane nk'umumenyesha makuru wa RTNB, radio na televiziyo by'igihugu c'u Burundi. Ijwi ryiwe ryari rimenyerewe mu myanya y'abakuru. Mu kiganiro mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza naho Katimoya yakunze kuboneka arongora vya biganiro Perezida Nkurunziza yaza araha abamenyesha makuru n'abanyagihugu bamubaza ku telefoni. Muri 2018 Thierry Katimoya yagenwe kuba umwunganizi uzi nka assistante w'umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru mu bimenyesha makuru. Ikibanza yarakibayemwo ku bashikiranganje batandukanye. Yagiye gukurwa haje Gabi Bugaga aja kuba umuhanuzi w'umuyobozi mukuru wa RTNB.
birashoboka ko imigenderanire yabe na Bugaga itari myiza cane kuko amasoko abandanya abivuga. Kuko amasoko kandi yacu abivuga, Cano Sabimbona Thierry Katamoya Gaby Bugaga ni bamwe mu bamenyeshamakuru ba RTNB abatwara CNDD FDD barondeye barinjira mu mugambwe mu kiringo ca mbere ca Nkurunziza. Si bonyene niyo yabaye intambwe ya mbere yo kunumya abamenyeshamakuru ba RTNB wasanga bashobora kwihagarara ko bakanka akarenganyo. Ubu RTNB aho bayigejeje ntihatandukanye kanini na Rema FM. Kiringo ca gatatu ca Nkurunziza carangiye RTNB itwarwa n'umukuru w'imbonerakure, ubu naho ifiswe n'abo muri Fondation Mugiraneza ya Angeline Ndayishimiye. Abo bamenyeshamakuru bakoreshejwe bahavuye baza baraduga mu nzego zihambaye. Karita ya Seni hafi y'ikiziga ca Gaby Bugaga. Kugeza ubu ntawuratahura impamvu abishe umushikiranganji Gaby Bugaga bashimye gushira hafi yiwe ikarita yerekana ko ari komiseri wa Seni kurusha kuvuga ko ari umushikiranganji. Mu gatondo ka kare k'umunsi w'igandagurwa rya Gaby Bugaga kuri runo rubuga twaronse ubutumwa bwatubwiye ko mu Bigazi mu Rubirizi hatowe ikiziga c'umuntu yaraye yishwe n'isanganya ry'imodoka. Uwo muntu yavuga ko batazi uwapfuye ko yoba ari umushikiranganji Gaby Bugaga kuko bamusanze ko ikarita yerekana ko ari umukozi wa Seni. Uwo muntu yanatwemereye ko aca arungika ifoto y'ikiziga imbere yo kwandika ndetse no gutangaza iyi nkuru. Twabanje kuraba ko hari abandi barayimenya kugira ngo ntidusange tuguye mu mutego. Kuri Twitter twasanze kinyamakuru SOS Media Burundi kimaze iminota 4 kiyanditse, catangaje inyuma gato nuko ya foto twahawe ariyo nyene yaciye ikoreshwa n'imbuga zitandukanye. Hari ikintu benshi batitwararitse kuraba, imbuga zose zanditse kuri Bugaga ndetse n'izamuvuze ko zakoresheje amafoto asa. Ni ukuvuga ko inkuru ijanye n'urupfu rwa Gaby Bugaga twese twayihawe n'umurwi umwe wari wateguye ibiza kuvugwa. Twese twaratangajwe n'ingene Gaby Bugaga yari aryamye mu modoka, ukuguru kumwe kuri mu idirisha, ariko hari ikibazo twese tutigeze twibaza. Ni kubera iki arya amafoto ya Bugaga yagumye yerekana umusaya umwe, urya musaya wundi yari aryamiye ni kuki ata foto n'imwe yawerekanye? Nimba amafoto yafatwa n'abanyagihugu barengana ni kuki batamugaraguye ngo babone uwundi musaya? Amasoko y'ibanga yemeza ko urya musaya wanyegejwe ari wo werekana ko yarashwe, naho n'igihe ahambwa yerekanywe atekeye mu maso hose kugira aho yarashwe ntihaboneke. Tugarutse rero kuri iyi karita yashizwe hafi y'ikiziga, bwari ubutumwa bushobora kuba buvuga icatumye Gaby Bugaga yicwa. Ikibanza Thierry Katamoya agiyemwo kirahambaye cane muri Seni uyu munsi. Ikibazo ntikikiri ibizova mu matora, ivyo birazwi. Tuyobewe gusa ibiharuro Prosper Ntahungwamiye azosoma, nayo uwo azatubwira ko yatsinze turamuzi twese. Sinzi impamvu barinda konona amamiliyaridi yafashije igihugu. Ubu iganwa ryonyine risigaye muri Seni ni iry'amasoko y'ivyo Seni ikoresha.
si indwano iri hagati y'abasendede FDD n'abatavuga rumwe nayo, ahubwo ni intambara iri hagati y'ibihangange mu butegetsi. Ninde azotahira amamiliyaridi yo gukora amakarita y'itora, bureau de vote n'izindi nyandiko za seni? Hariho n'ayandi masoko menshi cyane seni ikenera mu gihe c'amatora. Umuhisi Gaby Bugaga yahagararira inyungu za CNDD FDD n'iza Reveriyani Ndikuriyo muri ayo masoko ya seni. Thierry Katamoya nawe azoba uwande muri kino gihe. Tubandanije ku mpinduka zibandanije kuba mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, twabwiye ko Perezida Ndayishimiye yaraye abogoje umukuru wa Obuha. Ivyo ni vya bindi vyo kurya amahera gusa, ntusubire kuvuga Minisitire turabibatse Obuha nitahe, sinzosubire kumva ubwo bujuju igihugu mwibaza ko ari ico gusahura, kurya gusa nta kindi mushoboye. Ayo namwe mu majambo Perezida Ndayishimiye yari yakoresheje hirya y'ejo ariko igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 akankamira Liyetona Koloneli Leonidas Nibigira, yari komiseri mukuru w'ishirahamwe rya leta rijejwe inyubako Obuha. Evaristo Ndayishimiye yararakaye cane mu gihe yariko agendura ahariko hubakwa ikigo co kurwiza inkwavu i Karusi. Imyaka 3 iraheze cubakwa ibiro vy'umukuru w'igihugu bimaze gusohora imiliyaridi hafi 2.5 ariko nta n'impome gusa ziraheza kubakwa. Mu gihe ibintu vyifashe gutyo, Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko Obuha ikuwe mu vyo kubaka ico kibanza, ahubwo ko we nyene agiye kwizanira abafundi bahubaka. Amajambo yari yatangaje benshi ntivyari vyumvikana ingene uwo yita umusuma yishinga kurya atari yaciye amubogoza mbere akajanwa mu butungane. Kumbure Ndayishimiye yarumvise ivyo benshi bariko bita komedi, none yaraye abogojwe. Kuva ejo Obuha iramutswa Diomede Nkunzimana kuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryashizwe ahabona ejo ku mugoroba. Komiseri umukuru mushasha Obuha yitwa Dieudonné Nkunzimana. Kuri Liyetona Koloneli Leonidas Nibigira hagiye gukurikira iki? Yoba azoshengezwa mu butungane ku busuma yagirijwe na Perezida Ndayishimiye imbere y'abarundi bose? Tubihe iminsi. Mu myaka iheze Perezida Ndayishimiye yarakoze ivyo gukankama gutya, abarundi barizera ko hari ikigiye guhinduka. Birabura kadundura ni igihe muri Gitugutu mwaka wa 2021 yatanga indwi 2 zo gufata abivye miliyaridi 54 zo kubaka urugomero rwa Mpanda. Imyaka igiye kuba 5 atana kimwe gikurikiye. RPA yavuye ishira habona ko General Major Evariste Ndayishimiye ari mu bagabuye izo miliyaridi zari kubaka urwo rugomero. Mu nyuma hari abandi bategetsi batwara amashirahamwe ya leta Perezida Ndayishimiye yabogoje nguko, ariko inyuma aca bashinga ayandi mabanga akomeye gusumba. Harakenewe amatohozanya yo ku miliyaridi hafi 300 zari zigenewe gukwiragiza inkwavu mu Burundi. I Karusi Perezida Ndayishimiye yatangaje ko hagiye kubaho audite ku mafaranga yahawe Obuha yo kubaka centre nase ya Karusi. Ni vyiza ariko ntibikwiye. Amafaranga leta yakoresheje muri 2023-2024 yari yategekanije miliyaridi hafi 300 yo gukwiragiza inkwavu mu gihugu cose. Ayo mafaranga yahawe ibiro vy'umukuru w'igihugu aho kuja mu bushikiranganje bujejwe ubworozi. Imyaka 3 igiye kurumana ata mutumba n'umwe abanyagihugu bahawe izo nkwavu. Harakenewe audite yigenga yo kwerekana ivyo ayo mamiliyaridi
yashizwemwo umukuru w'igihugu yoba amaze imyaka 3 aryamitse kuri konte imiliyaridi hafi 300 mu gihugu kigowe gutya. Umukuru w'igihugu yoba yashize amamiliyaridi mu bindi bikorwa kandi inama nshingamateka itigeze imenyeshwa canke aya mafaranga yaribwe. Mbega umukuru w'igihugu wenyine azishiraho abakora audit mu biro iwe? Mbehoho ni kubera iki Perezida Ndayishimiye ashira imigambi mu biro iwe kandi hariho ubushikiranganje bubijejwe? Yoba afise abashikiranganje badashoboye canke ni wenyine akeneye ayo mamiliyaridi? Basokuru baratubwiye ngo umwera uva ibukuru ugakwira mu gihugu cose, ni ukuraba neza ko inyifato zitabereye ziri mu bajejwe ibisata bitandukanye vy'igihugu batazikura mu mitwe w'igihugu nyene.